Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe igiti mu Burundi kuri uno wa gatandatu hatunganijwe mu ntara ya Kayanza ibikorwa vyo guteragira ibiti ku mutumba Mukinya wo muri komine Muhanga. Bikaba vyatewe iteka na buramatari wa Kayanza ari kumwe n'abajejwe ibisata bitandukanye vy'iyo ntara hamwe na ba mustanteri. Mwijambo yashikirije Cishayo Remi yasavye abanyakayanza kwijukira gukingira ibidukikije mu guteragira ibiti ku mitumba yose. Abajejwe intwaro akaba yabasavye gucunga abo hava bonona ishamba rya Mukinya no gukurayo abihaye kuba muri iryo shamba ataburenganzira. Iri shamba si ryo kubamwe, iri shamba si ryo kurimamwe imirima, iri shamba ni rya leta. Ni rya leta. Ababa baririmwo kumbure batagira aho baba, abarongwa n'amakomine baje hamwe bige baraba handi bo bashira baba, mugabo bave mw'iri shamba. Mustanteri nkuko nabivuze agirisha amanama menshi, hanyuma bigire hamwe mu mahoro n'umutekano. Abo bari bamwo nimba batagira aho baba baraba handi babashira babe mugabira ishamba barivemo. Nayo abagize umugwi Bene Samuragwa bari bifadikanije nabo muri ico gikorwa baboneyeho guterera igikorwa cyo kubaka ibiro vy'intara ya Kayanza aho batanze ibahasha ry'agaciro k'imifuka 200 y'isima. Bakaba bari barongowe na Nimbona Merasi aho batanze kandi n'imfashanyo kw'irerero ry'imfuvyi Maison de Cana riri ku mutumba Gakuro wa komine Gahombo yo mu ntara ya Kayanza nyene. Iyo fashanyo rero ikaba yarigizwe n'ibifungurwa, ibinyobwa by'abana hamwe n'amasabune mu ntumbero yo kwipfuriza Noel nziza abo bana. Tuje gutanga iyo fashanyo y'isima twaciye duhitamo guca ngaha naho kuri rino rero ry'imfuvyi orofena Maison de Cana aho tuvuga uti turabe nabingene vyifashe ariko tubagemuriye ibifungurwa bigizwe n'umuceri, ibiharage, isukari, ibi bintu birimo amaji n'amata y'abana, ubuyi, amasabune yo kugira isuku hamwe n'ibindi bikoresho. Turavuga uti nabo ntogenda tutabaramukije kandi tumwe tubashikirize kugira ngo bitegurire umuzo wa Yezu Kristo nkuko vyamba biba ku munsi wa Noel. Igira neza Ahodi ajejwe irerero Maison de Cana akaba yashimye aho yashikirije n'ingorane iryo rero rifise nko kubura uburyo bwo kunguruza abana iyo bagwaye, kuba ataruzitiro ruhari no kuba atamazi aharangwa. Ndagijimana Vincent umugwiza atunga wo mu ntara ya Kayanza akaba yemeye gufasha mu kubazanira umugende w'amazi meza azokogwa ku mafaranga arenga miliyoni 6 mu mafaranga y'amarundi. Ico kigo rero kikaba kireze abana 42.